Ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira. Televiziyo Tanganyika. Kuvyerekeye umutekano muke uriko mu karere ngaha ku rubiye duhana na Kongo, ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi vy'u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo iyo baza gushirako igikumu kuri ayo masezerano, Burundi bwari bwatumiwe, muravyibuka mukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ayo ico gikumo cyaterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho ayo amasezerano ariko arasinywa, ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda barwo rufata ibirindiro. Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda harimwo abasoda. Bwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma baca batangura rero ico gihe itariki zibiri niho baciye batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashimitse yabaye yashizemo inguvu cane. Twari i Washington bariko duhagarikiye ayo gusinya ayo masezerano. Hama rero twacha tubona yuko hariho ibintu vyo gusamaza kuko ayo masezerano aho yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ubu rero ico bariko barakora abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi mengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano, ariko sivyo. Bagasha bavuga bati ingabo zo Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro. Ivyo rero sivyo, nta na gato sivyo, kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane gose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira, ariko ntivyakunze. N'ubu rero uwo mugambo urahari kuko n'ubu imigwano irabandanya. Bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma mu Cibitoki impande ya aho hari itariki zitanu mu masaha ya saa 4 ziburi minota 15 mu karere ka Nyakagunda impande y'ishengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo. Twebwe nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza, mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atari sivye. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika.